ubuzima bwo ngaha burateye ubwoba kabisa. Urabona uko abantu bamerewe, hariho abantu bamwe baje bava mu Kinyinya ya kabiri na Kinyinya ya gatatu na Kinyinya ya mbere, bose bari ngaha, nta muntu n'umwe arabashikako. Bene impangu nabo baciye aharabupangaye, bene impangu nabo baciye babatwara mu marambi. Rero no twumvise ijambo umushikiranganje yavuze ko abapangayi bogenda gupanga ahandi, ariko byaraduteye n'ubwoba kuko twasanze nimba uyu munsi abapangayi bari arabarundi, tubona ko menga baba barabarobanuye, kuko nimba umupangayi apanze arapanze ariko kandi arinjiriza leta, kuko ujya afise inzu nimba bamuhaye bamuhaye amafaranga aratanga ikori rikaba rizananye kuri wa mupangayi. N'umupangayi rero barakwiye kumenya ko ari umuntu. Kuva turi ngaho umuntu yaciye nibura amatari na musitani yaraciye, hasigaye nta muntu aradushika kabisa. Ingingo nitwayakiye neza, kuko iyo ufise abana babiri hamwe ukamukuramo ati we mwana wanje wewe kuri mukuru uja hajya, hamwe ugaca ufata muto nawe ukamukumira, uri umuvyeyi ubugize amacakobera, kuko baca batangira kwiyumvira ati none twese ni papa si umwe, twese turabene Burundi. Nimba ujya mwene parasera yego inzu yiwe yaragize ikibazo, ariko amenye ko iyo nzu yiwe nayo nyene natwe abapangayi tugira gute aricyo tumwinjiriza, kandi twinjije tuba twinjije muri leta. Twe dusaba ko tugira nkuko bariko baragira abandi, ni ukuvuga abandi bariko barabaha amahema, bariko barafungurira, ariko twe no ndibaza sinzi ko n'imiti baba bayiba, ariko nta n'umuntu n'umwe ariko arahashika. Cyo ni kibazo dufise kandi kigoye, kandi boraba bakamenya ko abara barundi ntihabeho nyagupfana nyagukira.